icyemezo cyo gufunga IPRC Kigali mu gihe gito ni icyemezo cya guverinoma. Ntabwo twe nk'urwego rw'ubugenzacyaha twagira icyo tuvuga kuri iki cyemezo, ariko iki cyemezo kizafasha gukora iperereza mu buryo bwisanzuye, cyane ko hari n'abakozi b'iri shuri bakekwa kuba baragize uruhare mu byaha biri gukorwaho iperereza, akaba ari ibyaha by'ubujura bikekwa ko byakozwe mu bihe bitandukanye muri iri shuri. None se ni uwuhe mutungo wanyerejwe ute, wanyerejwe nande? Hari ubujura bw'ibikoresho bitandukanye byibwe byifashishwa muri iri shuri. Bikekwa ko byanyerejwe mu bihe bitandukanye, bikaba bikekwa ko byanyerejwe n'abakozi bakora muri iri shuri. Gusa hari n'ibikoresho bimwe bimaze kugaruzwa byagiye bifatirwa ahantu hatandukanye, harimo no mu macumbi ya bamwe mu bakozi. Uko byibwe, uwagize uruhare mu kwibwa ndetse n'ibyibwe, nizo ngingo ziri gukorwaho iperereza hariya muri iriya shuri. None se uko bivugwa ko hari abantu bafunzwe, abo bantu ni bande? Ni abanyeshuri, n'abarimu, ni bande? Nibyo koko harimo abafashwe bakekwa kugira uruhare muri ibyo byaha, harimo bamwe mu bakozi b'iri shuri. Muri bo harimo umuyobozi w'iri shuri, harimo n'ushinzwe n'ubutegetsi no gucunga umutungo, ndetse n'ushinzwe na logistique, n'abandi bakozi batandukanye. None se iri perereza mwatangiye gukora ryaba ari igisubizo ku nyandiko y'umugenzuzi mukuru Auditeur General ku mikoreshereze y'amafaranga? Ibyo umugenzuzi mukuru w'imari ya leta abonye mu igenzura akora, abiha ubugenzacyaha bukabikurikirana. Ibigize icyaha bigashyikirizwa ubushinjacyaha nabwo bukabishyikiriza inkiko. Ariko hari n'ibindi byaha bigendanye n'inyerezwa ry'umutungo wa leta urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bumenya bishingiye ku kazi karwo ka buri munsi ko gutahura ibyaha. Hari n'ibyo tumenya biturutse ku baturage baba babimenye ntibabyihanganire, bakabigeza ku rwego rw'ubugenzacyaha bigakurikirana. Turi murangira nkwibarize mu ijambo ryeye imbere y'abagize biro politike ya FPR, umukuru w'igihugu Paul Kagame yagarutse ku micungire myiza y'umutungo w'igihugu. Ibi bikorwa byaba bisobanura ko ijambo rye ryumviswe? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nta na rimwe adakangurira abayobozi b'igihugu cyacu gucunga neza umutungo wa leta bashinzwe. Natwe rero nk'urwego rw'ubugenzacyaha tugendera kuri izo mpanuro, ariko nanone biri mu nshingano z'urwego zo gukurikirana inyerezwa ry'umutungo ufitiye rubanda akamaro, kuko ari icyaha gikomeye mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Thierry Murangira, umuvugizi wa RIB, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Venuste. Igihugu cya Serbia cyahagaritse kwakira ku butaka bwacyo abarundi binjiraga batagira visa. Serbia iravuga ko ibikoze ku mpamvu z'umutekano no guhagarika abarundi benshi banyurayo bagiye gusaba ubuhungiro mu bihugu by'Uburayi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko icyo cyemezo giciye ukubiri n'amasezerano ibihugu byombi byari bifitanye yo korohereza ababiturukamo kwinjira muri buri kimwe muri byo nta visa bagombye gusaba. Pierre Claver niyo nkuru. Amasezerano yahagaritswe n'igihugu ca Serbia yamaze gutangura kugira ingaruka mbi ku barundi bariko baja muri ico gihugu ca Buraya. Ijwi ry'Amerika ryamenye ko hari abarenga 50 basubijwe inyuma kuva kuri uyu wa gatandatu bakuwe ku kibuga c'indege ca Qatar na Turkiya, nabari bagiye muri Serbia bafise pasiporo zisanzwe bishimikije amasezerano abaha uburenganzira bwo kwinjira muri ico gihugu ataruhusha rwa visa barinze gusaba. Bamwe mu bari bageze muri Turkiya bahamagaye ndetse userukira Burundi muri ico gihugu kugira ngo barabe ko yobafasha maze bakabandanya urugendo rwabo. Yamara Ambasaderi Gerard Ntagwaroye bikeba ko yabishuye ko bitagikunda. Ubu numwe mu batelefonye Ambasaderi w'Uburundi muri Turkiya. Ubu rero hadutse ikindi kibazo, haba baguze amatike haba bashitse ubunyene bariko bababwira yuko ari visa yonyine basaba ngo ni itegeko ryadutse. None visa rero wumva ico si kibazo cyo kubaza muri Turkiya.
none mwodufasha iki nka twe turi ngaha muri transit? No twe tubafasha iki? Ariko icyo si ikibazo cyatize muvugane na kompanyi. Kompanyi niyo itegerezwa kubavugira kuko ntimushobora kurira indege i Bujumbura kompanyi ngo ibiyemerere ataviza mufise. Ukuvuga yabazanye izi yuko mufise viza. Ayo masezerano ateye impari nayemejwe n'u Burundi nayemejwe mu ntango z'umwaka w'2020 hagati y'Uburundi na Serbia. Yavuga ko abanyagihugu b'ivyo bihugu bibiri bemerewe kubijamwo batarinze gusaba uruhusha rwa viza. Ubu itangazo rya leta ya Serbia ryagiye habona kuri uyu wa gatandatu rivuga ko abafise ubwo burenganzira bwo kudasaba viza ari abakoresha pasiporo y'abanyacubahiro gusa bita pasiporo diplomatique hamwe n'abarungitswe na leta ku mvo z'akazi. Nayo abafise pasiporo zisanzwe pasiporo ordinaire basabwa kurondera viza imbere y'uko bashika ku butaka bwa Serbia. Uburundi buvuga ko buzi iyo ngingo naho butarabimenyeshwa ku mugaragaro. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Ines Sonia Niyubahwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari bisanzwe ko igihugu kanaka gifata ingingo z'umutekano. Ugushira mu ngiro rero ajya amasezerano bikorwa ahanini bivanye n'ubucuti ibihugu bifitaniye ndetse no kwizerana. Kubw'ivyo rero muri ajya amasezerano kenshi usanga harimo agace kavuga neza yuko mu gihe hoba hariho imvu zijanye n'umutekano zijanye no gukingira amagara y'abenegihugu canke izindi mvo izo arizo zose irashobora gufata ingingo yo kugabanya abashobora kuronka impusha zo kwinjira ku butaka bwacu. Kuva mu ntango z'uyu mwaka abarundi batanguye kuja muri Serbia ku bwinshi bishimikije ayo masezerano bagira Serbia nk'inzira ibashikana gusaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye vya Buraya nk'Ububirigi, Ubuswisi, Ubutaliyano n'ahandi. Abarenga 200,000 bari bamaze kujayo muri ubwo buryo. Umuryango bumwe bwa Buraya urashima iyo ngingo. Ku rubuga rwa Twitter komiseri ajejwe ibibazo vyerekeye umubano mwiza Oliver Valeri yagize ati turashimiye cyane twivuye inyuma igihugu ca Serbia cafashe ingingo yo kuja ku murongo w'ibindi bihugu vya Buraya ku vyerekeye kwinjira muri ico gihugu hasabwe urusha rwa viza. Twizeye ko vuba hazogira igihinduka. Umuryango bumwe bwa Buraya wari umaze igihe wiyamiriza inyifato ya Serbia Uburayi bwita ko ari yo kureka abimukira benshi bakaja gusaba ubuhungiro. Ikinyamakuru La Libre candikirwa mu Bubirigi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu cigwije inshuro 8 mu kiringo c'amezi 3 aheze. Ibice 90% vyabo nabaciye muri Serbia harimwo n'abanyarwanda, abakongomani, abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu vy'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini. Yamara n'inzira abayiciyemwo bavuga ko itoroshe na gato nk'uko uyu twise Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwe amenyekana ku mvo z'umutekano yabitwiganiye. Avuga ko yaciye mu bihugu 6 avuye muri Serbia kugira ngo ashike mu gihugu c'Ubudagi gusabayo ubuhungiro. Uva Serbia imeze nk'inzira imeze nk'umuryango muca kugira mushike mu bindi bihugu. Jesse naraye no muri Serbia. Ibi vyari vyatumye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero ONR7 Weton Frere rikorera i Bujumbura ritera kamo leta guhagurukira ico kibazo. Maître Prime Mbarubukeye atwaye iryo shami ryigenga kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Twasanze itike y'indege uva i Bujumbura ugenda Serbia ugaca wongera ko Serbia ugenda no mu bindi bihugu nk'Ububirigi bigutwara hafi 7 miliyoni z'amafaranga y'amarundi. Ubwa mbere gukurikiranira hafi izo ngendo kugira ngo aya masezerano leta y'Uburundi yagiraniye na Serbia ntazashobore gutera ingorane ibindi bihugu, gutyo bishobore kurinda abazoba bavyifuza kuja muri ico gihugu kugira ingorane bamwe muri bo no gupfa bagapfa. Baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryamenye nuko ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines ikunze gutwara benshi muri Serbia ibiro vyayo i Bujumbura zamaze kumenyesha abadandaza amatike y'indege ko kuva kuri uyu wa Mungu ata muntu bazotwara muri ico gihugu adafise urusha rwa visa. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abagore 24 bahagarariye amashyirahamwe anyuranye mu Burundi barangije uruzinduko shuri bari bamazemo ibyumweru 2 mu Rwanda bakurikirana ibikorwa n'amategeko y'iki gihugu mu byerekeye uburinganire hagati y'abana mu muryango. Mu isozwa ry'uruzinduko rwabo bamwe baravuga ko hari ibyo babona bikwiriye kongerwa mu itegeko ry'u Burundi mu rwego rwo kurushaho guteza imbere uburinganire mu gihugu cyabo. Wasi Mutakaboyi. Aba bagore uko ari 24 baturuka mu miryango inyuranye irengera uburenganzira bw'abagore mu Burundi. Mu bo basuye mu Rwanda harimo ishyirahamwe riharanira amajyambere y'icyaro. Madamu Wimana Saverina, umuhuzabikorwa w'iri shyirahamwe, avuga ko basuye amashyirahamwe anyuranye yo mu Rwanda kandi ko hari byinshi babonye byabafasha kwiyubaka. N'ikijyanye n'uburezi n'uburere bw'umwana w'umukobwa baracyari inyuma. Ikindi bafite umuco ukomeye ushingiye ugitsimbaraye ku gushyira imbere umwana w'umuhungu, cyane cyane ko kuzungura byo ni ikintu abagore batazi. Twaganiriye nabo, abize abagore bize iwabo ni bakeya, nubwo bashaka kujya muri izo nzego zifatirwamo ibyemezo. Twababwiye ko intangiro ya mbere nibabanze bakangurira abagore kwiga. Korera hamwe no guharanira uburenganzira bwabo ni kimwe mu byo abagore bavuye mu Burundi bavuga ko babonye mu mashyirahamwe yo mu Rwanda, bakemeza ko biramutse bikozwe mu Burundi yaba inkingi yo guteza imbere igihugu cyabo. Madamu Marie Concessa Baroyike akorera ishyirahamwe ry'abagore bahungutse. Umwana w'umwigeme arashobora gusiba ishure kubera yabuze tujya dutambara. Nimba rero nko mu trimestre asivye nka gatandatu cyangwa nimba yasivye ari umunsi wo gukora ikibazo gikomeye, murumva ko bishobora kuba intambamyi mu bumenyi bwiwe mu kujya mu myanya. Hanyuma nayo numvise kandi yuko muri guverinoma hariho ibyo batanga nka tujya dutambara ku mashure. Icyo rero ndabona ko ari ikintu gikomeye, kumbure hobaho natwe gushyigikira abo bigeme mu bijyanye n'utwo dutambara twabo.